This video is for my one person, my one person only. But I just want to tell you that I can't wait to see you. I really miss you. I really miss you so much. Can't wait to spend that day with you again. I really miss you. I hope you're having a good day. Yeah. Bye. Baby, dressing in a town, only you between my arms. La 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 la, looking in your every song. Da 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 la la. Baby, you look perfect tonight. Yeah. Tuwa muhungu uzodukoza ibara. Ibyo bintu buririmba bireke ukora umwuga wo kumenyesha amakuru. Ni nawe uba wanzinduye for real. Mutabare kabisa, mutabare. Uno mugabo yitwa Nsoro ntagwe mwifuru, abegereye urugo rwiwe. Mutangirire hagufi ntirusambuke kubera ko vyotubabaza. Mwabantu mwe, ikintu citwa urugo kiraruhisha kugira urinde ucubaka gisurviving bisaba ibitambo, bisaba amasacrifice menshi. Bisigura ngo ubonye inzu y'umugenzi canke y'umubanyi ugirishe bishobotse wo mutabariza umwe. Uno ndiko ndavuga numwe mu bantu mukunda for real. Ibintu umuntu ashobora kubivuga twenga ariko nta nababa bagwanye, nta n'inzu yahiye yamara kandi abari muri ya mvugo ya entertainment. Ariko bino bintu je byanteye ubwoba nkibibona, ndavuga ngo nimba hari ico umuntu yoterera kabisa abigarukirize hagufi kuko ibintu bishobora kuba byamaze gukomera. Sinema y'u Burundi iriko irafata inzira kabisa yihereza imirambi igira ahantu igira. Byinshi biriko biraba ntivyahahoze, ngira nawe namba basi woba umaze nk'imyaka 3 uyikurikirana urabona ko hari aho yavuye nahigeze. Akarorero namba twarigeze kuba muri industry canke muri ino cinema canke mu bakora amafilms mu Burundi dufise nk'abakinyi 100. Hanyuma muri abo 100 tukaba twaramaze nk'ikiringo cy'umwaka umuntu atunze imodoka ari umwe. Ariko muri babandi 100 nyene uno munsi abashika 10 bakaba batunze imodoka kandi nziza. Birumvikana yuko iterambere rimaze kuba rishika muri kino gisata. Kandi karero notanga nuko nko muri babandi 100 nibiburiburi nkuno munsi je ndaza umukinyi wa film ari karubaka inzu kandi nziza cyane. Muzoginda bubimenya sasa. Birumvikana neza yuko iterambere ryo gere bariko riraza. Kubera iki mpereye ngaha? Good question. Ubajije ikibazo ciza cyane. Burya buri gihe uko industry itera imbere ni nako havuka n'ibindi byinshi muri ibi na biriya. Byinshi n'ibindi bikaza bishamikiye kuri ibi ku rugero rw'uburemere ya industry iba igezeko. Ibi tuvyumvikane. Uko industry itera imbere niko havuka ibintu ibi na biriya, ugasanga bishamikiye kuri ibi na biriya n'ubundi byose bikajana n'urugero industry iba igezeko. Ndabona n'ubu nturabitahura neza. Byumvuko ni nka kujya kugisagara kiba kiri ku muvuduko w'iterambere, hanyuma uko biduga ni nako ingeso ziyongera zaba nziza canke mbi, mbere hakaduka nibitahahoze. Ibi birumvikana neza ko uno mugabo twatanguye tuvuga hejuru yitwa Iradukunda Libert, abenshi mwamenye nka Nsoro, ashobora kuba ariko arahinduka kubera iterambere ry'ibikorwa by'umusubirizo agize igihe atanga rimwe na rimwe bikajabuka kugeza bifashe imitima y'aba diaspora. Niwo muntu aba ariko arikorera ibikorwa byinshi akabikora kabisa
bahereza amafilms munavyibuke nimwe mu bantu bigeze gukora filime yitwa Solo the Hero mwahavuye munamwitirira imaze guhera abantu bakavuga bati natabandanye biragoye ko zotuzana iyindi filime ngifate biragoye ko tuzana filime tukayikunda ariko Nsoro yaravyerekanye uko bishoboka nyuma yo gusohora Fer Rouge igira abafana benshi ibandagira nagira n'igikundiro ari nayo ahanini ino filime byagiye banabonekana yuko yajabutse imbibe ikagira abantu baba diaspora canke abarundi abanyarwanda abantu bumvura imigwi kirundi abantu bo muri East Africa baba baragiye hanze usanga bakunda ibikorwa ibyo birumvikana yuko ibikorwa by'uno mugabo biriko birivugira sasa bikagenda bikigarurira imitima yabo nkuko ndiko ndabivuga ibikorwa ivyahe turavuga films niyo turiko turavuga sasa 6 guhinduka kwadukana ingeso ibi biramutse bitanahari araza kwitwa uwasese ubufu yaragamije gucumbira ahatabona itara ryatse akabona nk'usanzwe yiyambya canke yinyavya ariko ntarenze urugero ay sizi nima muri ko murumva kino kintu ni kuvuga ngo nta muntu yoca avyemeza canke ngo abihagane ariko bino bintu biraza kubonekana ukundi kuntu mu gihe ino video turiko turabona tugiye kubasigurira neza yo hava yagira Liberty nkuko aza kuba yifisemwe uruhara canke no mukobwa nkuko bitangiye kugaragara bakaba hari yindi migenderanire idasanzwe bafitanye ntawo bimwagiriza ariko kandi mu dukundire tugaruke kuri ino video tubanze tuyirabe gatoya uno mukobwa nimba muri ko muramubona ni umwana w'umukobwa w'ikizuba iyo ni imvugo inyaruka kumva muca mwumva neza she is such a beautiful girl ico kirumvikana neza amaso kwa kwereka wakunda utakunda nuko no mukobwa ari mwiza noneho bibonekana ko ari mu myaka iri hagati ya 18 na 23 as you see ni umusirimu w'umudiaspora afise iPhone macu matatu mu ntoki munzi humura kabisa biraboneka ko ari mu nzu nziza ihumura aboneka nk'unezerewe ahimbawe cyane ariko akaba ariko aho togwa n'ibigumbagumba bimutera gukumbura uno musore Liberty cyangwa uno mugabo iradukunda Liberty abenshi mwamenye nka Nsoro come on reka tubanze dukurikirane ino video ijambo kurindi hanyuma inyishu tugaruke tuyirabira hamwe canke tuyiheregwe hamwe iri mu kirundi of course ariko harimwo n'icongereja cinshi of course nk'umu diaspora none mu diaspora kwamaze kumenya n'inkuru yuko yibera United States of America ni USA utavyumva ntagire ikibazo niyo mpamvu Imana yangiriye ubuntu nkaca kuri ya ntebe ya ntebe nziza y'ishure ndaza kubimusobanurira of course tubanze turabire ino video hamwe hanyuma ngaruke ndabibwirira ikintu cumvikana neza. This video is for my one person umuntu wanje umwe my one person only ngumbuye but I just want to tell you ndagukumbuye birenze I can't wait to see you sije nzobona ndakubonye I really miss you so much. Can't wait to spend that day with you again. I really miss you. I hope you're having a good day. Yeah, bye. This video is for my one person umuntu wanje umwe the one and the only one person Henry ndiko ndasubira ngo ibintu no mukobwa yavuze. This video is for my one person umuntu wanje umwe Rudende the one and the only one person only ni ngovuga ngo umuntu wanje umwe Rudende uwo nkumbuye aragishirako neza arongera aravuga ati Liberty I just wanna tell you ndagukumbuye birenze ati nagomba kukubwira yuko ndagukumbuye birenze I can't wait to see you sije nzobona ndakubonye ati sinshobora kuvyihangana mu yandi majambo ni rino jambo neza bati sije nzobona ndakubonye sinshobora kuvyihangana nshobora kukumvisha uburyo ndagukumbuye sije nzobona ndakubonye I really miss you abisubiramwe ati I really miss you so much ati mu byukuri
ntibesheye ndagukumbuye cyane bivuye ku mutima. I can't wait to spend a day with you again and again. I really miss you. I hope we are having good day. Avuga ati ya bye, aramusezera. Tubanza turabire kino kintu hamwe. Ari amajambo n'umukobwa yagiye aravuga. Nene navuze ngo harimo icongereza ariko byinshi nagenda bisigura nawe nyene yagaruka mbere akanabivuga mu kirundi. Uno mukobwa arasa n'uwitakambira agatangura ku ijambo rivuga ngo umuntu wanje umwe. Kino kintu mucumva ni umukobwa w'inkumi. Iki tucemeranye namuravye kwisura biraboneka, usibye ko hari n'amakuru y'intango dufise nubwo ataremezwa neza. Uno mukobwa ni umwana w'umukobwa akiri muto nkuko biboneka, akaba ari inkumi. Ati umuntu wanje umwe. Aka kantu mugasurinye ahantu, mugasurinye ko neza mukitondera. Umuntu wanje umwe, the one and the only, one person only, uwo nkumbuye. Byumvikana neza yuko uno mukobwa uburyo afata Libert ni umuntu adasanzwe mu buzima bwiwe. Hanyuma twemeranye yuko uno muntu basanzwe bazinanye. Akabananya ati I just wanna tell you ndagukumbuye birenze. Ni gute umuntu aza gukumbura umuntu batazinanye? Birumvikana yuko bazinanye. Hanyuma uza gukumbura umuntu utarabona gute? Twemeranye yuko bamaze kubonana, kiretse yoba afise za mvugo za babandi ngo iwacu heza ndahakumbuye cyane utarahabona. Ariko nabo nyene babasa nabahabonye mu buryo bw'impwemu. Ariko uno twizere ko bitari muri iyo nzira. Umukobwa arabandanya ati ndagukumbuye birenze. Akanabandanya ati I can't wait to see you. Zije nzobona ndakubonye. Tugeze kwa ino jambo womenga hogoroka mu kantu ko kuvuga ati noba ntarakubona canke bakabavuganira ku maphones bimwe by'aba diaspora. Ariko ibi byo twavuze hejuru biza bivuguruza ibi, ahubwo bikerekana yuko akumbuye kongera kumubona ubugira. Kandi akabandanya ngo I really miss you. Akanasubiramwo ati I really miss you so much. Ati ndagukumbuye birenze. Sasa ahantu hakomeye nshaka dutebe muhumve neza ni hano kuri uno murongo wa nyuma canke rino ryungane rya nyuma yavuze ngo I can't wait to spend a day with you again. I really miss you. I hope we are having a good day. Come on, uyu mukobwa ashobora kuba ari romantic, ashobora kuba ari romantic ever. Ati sinshobora kumva uburyo nzongera kugirana ibihe byiza nawe. Muvyumve neza, ntiyavuze ngo uburyo nzogirana ibihe byiza nawe, uburyo nzongera kugwa mu bihe byiza nawe, kugirana ibihe byiza nawe. Ko yavuze ngo I can't wait to spend a day with you again. Aka kantu ka again niko kerekana ngo encore ni ubugira. Kandi byumvikana yuko umuntu bashobora kuba barigeze guhura, byumvikana ko bamaze guhura amaso ku maso, baga spending baga having a good day, bakagirana ibihe byiza. Ikindi kintu coroshe kumva cyane no gutoshiramwo amanalize y'ikirenga. Arabandanya ngo I really miss you. Ndagukumbuye cyane. I hope we are having a good day. Ati ndizera yuko hari ibindi bihe tugiye kugirana. Ibi bintu birumvikana yuko maybe uyu mukobwa aramaze gufata indege arazi Bujumbura canke Libert yoba yarafashe indege aje muri Amerika mwibanga ntangere. Cyane yuko no mugabo adakunda kuvuga ibintu vyiwe, ariko no mukobwa ni yaba yaraje yoba yahitiye he? Nico kibazo. Nsoro yarasohotse urugo baja guhurira handi hantu barabonana, uburyo babonanye bwose tutazaho nikoza kubinjirira, cyangwa no mukobwa yoba yarakiriwe mu rugo kwa Nsoro n'umudamu wiwe akaba muzi. Ariko ano majamba sosa kwa runo rugero, Nsoro ko tumuzi nk'umuntu menga yoba yubatse, wobubakanye araja kuyihanganira. Ese nihe migenderanire uno mukobwa yafitanye na Nsoro kugeza igihe avuga yuko amukumbuye? Hanyuma Nsoro we ku ruhande rwiwe bino bintu arabivuga kwiki? Ese ino video arazi yuko iri hanze ko natwe twayitoye mu buryo bw'ibanga nk'aba paparazi, niyaza kuyibona yasohoza aza kubyakira gute? Ese muri uno mwanya ubwo we ntari karatangara nkuko namwe muriko muratangara? Aho bibera naha nyene kuri Dikwa Entertainment, uburyo twayarosemwo ni nako tuzoronka n'ayandi yamara bino bintu twemeranye yuko ikizokurikira cyose tuzobandanya tukibahereza, hanyuma tukabandanya kubana 5 kuri 5 muri utu na turiya, cyane cyane mu makuru ya bano bantu bakora films. We love you so much wherever you are. Stay with us. Hasta la vista. Diko Entertainment.